zisanzwe zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda ubu ziri mu bikorwa byo gushakisha abantu baguye mu kirombe cyacukurwagamo amabuye y'agaciro ni mu murenge wa Kinazi Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Bwana Andre Kanama umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije urushinzwe iterambere ry'ubukungu yatubiye ko bamaze iminsi 8 bashakisha aba bantu gusa icyizere cyarayoyotse. Birakomeye kuvuga yuko umuntu yakwashoringa abantu icyizere nyuma y'icyumweru imbaraga nyinshi zagiye zikoreshwa ariko twajya kugera ku ntego nyamukuru tukagira ibyago tukabona ahantu haratengutse kugira ngo nawe mwayibonye yuko amamashini amaze gukora ahantu hanini cyane zimashini uko ari enye ziriho zirakora akazi kugira ngo dushobore kugera ku mwobo nyirizina bigaragara yuko abantu binjiriyemo. Icyizere rero navuga yuko nyuma y'iminsi 7 abantu bari mu butaka dusanze hari ugihumeka byaba ari ibitangaza ariko Imana buriya igenda ikora ibitangaza turizere ko wenda ko bavuga ko harimo n'amazi ushobora gusanga wenda abantu batarabaye desiderate gusa turifuza yuko Imana ikora ibikomeye tukabageraho byibuze tukagira abo dushobora kurokora bakiri bazima. Ukinjira mu cyanya cyacukurwagamo amabuye y'agaciro cyose kigoswe n'inzego z'umutekano kugeza ku mukuru wa polisi mu ntara y'Amajyepfo. Hari ihema ry'iteramo imiryango yabuze abayo bagera kuri 6. Madamu Maria Nyirabagenzi hari abisenge neza be 2 bari mu gisimu kiri gutabururwa. Dufitemo abana bacu baringira akamaro z'igihugu, abanyeshuri, abagabo bafite abagore barapfakaye, abana amashuri barayaretse, twakoresheje imbaraga zacu tubarihirira none birangiye tubahombye. None rero agahinda karenda kuduturitsa umutima. Iminsi ishize ari 7 twicaye hano. Ingorane ni ugupfusha ntubone n'umurambo ngo ushyingure. Nta muturage usanzwe wemerewe kugera ahashakishwa baguye mu butaka. Hari abapolisi bashinzwe kubakumira no kumenya ikibagenza. Ku mpande hari abaturage babuze ayo bacira nayo bamira. Mushimiyimana Rebecca nawe afite umwana Aimable Mbonigaba wagwiriwe n'iki kirombe ahorana ifoto ye yafashwe mu buryo bwa gakondo. Uyu mubyeyi yataye icyizere asaba kubona ifoto y'umwana we mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo azayishyire kumva azamushyinguramo. Mfite ifoto y'umwana wanjye urimo hano muri iki kirombe. Mwayimfotorera nk'abayobozi. Gute? Kamfotorera ifoto nyine yenda nazamubona nkaba nayimushyiraho nyine akagaragara. Abantu bakamubona tuyu umwana twari tumuzi ni uwacu. Ushaka kubikora gutyo? Kubera icyumweru tumaze hano twaje hano kuwa 4. None uyu munsi akaba iminsi icyumweru kirenzeho umunsi umwe. Gusa banagira icyizere ko umwana kiriho. Ubutegetsi bwa Huye bwahakanijwe ry'Amerika ko buzi abacukuraga amabuye y'agaciro muri iki kirombe mu gihe cy'imyaka 4. Kugeza ntabwo ubuyobozi bw'akarere ntabwo tuzi wahacukuraga. Hamaze igihe kingana iki bahacukura? Amakuru tumaze kubona nuko ari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 4 ariko ubwo nyamukuru ubwo niyo mpamvu navuze ko inzego z'iperereza ziri mu kazi kazo buriya tuzamenya neza nyirizina igihe byatangiriye tumenye ngo ni imyaka ingana. Abaturage nabo ntibamuzi ariko hari uko bamwumvaga mu buryo butandukanye. Twe nk'abaturage ntabwo twari tubazi ariko nanone nk'abantu babuze ababo tukibaza ngo niba ikirombe kimaze imyaka 4 gicukurwa ese umudugudu umunyesibo n'ubundi buyobozi bubakurikiye ikintu cyagiye kumara imyaka 4 kuki batakizi? Kumva ngo ni umuntu ukomeye gusa niko twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa umusirikare ntacyo. Ubutegetsi bwa Huye bugasaba uwahirahira kongera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyeranije n'amategeko. Ubundi abantu bacukura ku buryo bwemewe bisaba yuko haba hagiyeho ingamba zishobora gutuma umuntu atagira impanuka. Ukora rero ubwo bucukuzi mbere na mbere yitekereza kujya gushaka amafaranga ahubwo natekereze ubuzima bw'abantu, atekereze ingaruka zishobora kuza nk'izi ngize turiho duhura nazo ku buryo abicikaho, atari ibyo amategeko arahari azajya amuhana. Kugeza ubu hari abahoze bategeka umurenge wa Kinazi yaba gitifu w'akagari uw'umurenge uwari ushinzwe ubutaka mu murenge n'umukuru w'umudugudu bamaze gufungwa nk'uko akarere ka Huye kabibwijwe ry'Amerika. Gusa hari abatubwiye ko abafunzwe bagera mu 8. Inzego z'umutekano n'iza gisivile zirinze ko twatambagira ubuso bw'ahacukurwaga amabuye y'agaciro. Ikibazo gikomeye kuri rubanda rwibaza nuko mu myaka 4 mu Rwanda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro
hataramenyekana uwayacukuraga. Huye ikavuga ko bizatangazwa n'urwego rw'ubucukuzi mine na peteroli mu Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha. Umwe mu bacukura amabuye y'agaciro mu Rwanda utashatse kumvikana yabwiye Ijwi ry'Amerika mu ijwi ryati urwo ni urucabana, uwo ntiyayoberana ahubwo biterwa n'imbaraga afite. Yirinze kugira ikindi arenzaho, natwe twirinda kumubaza kari murore. Impunzi zavuye mu gihugu ca Kongo ziri mu ikambi ya Mahama mu buseruko bw'u Rwanda zisaba amakungu gukora ibishoboka vyose umutekano ukagaruka mu gihugu cabo bagataha. Abo banyekongo bamaze imyaka irenga 25 mu buhungiro bamenyesha ko barambiwe kuba mu mahanga. Inkuru ya radio Ijwi ry'Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Desire Atongimana. Izo mpunzi z'abanyekongo ba mu ikambi ya Mahama zaratakambiye umushikiranganje ajejwe ubutabazi abaserukira ibihugu vyabo mu Rwanda n'amashiramwe mpuzamakungu bagendeye ikambi ya Mahama kuri no wa kane kugira birabire uko izo mpunzi zibayeho. Zabasavye kuzigarukira kuko zifise ibibazo vyinshi, bimwe muri ivyo nibijanye n'uburezi. Vyashikirijwe na Mutijima William aserukira impunzi zamuka muri Kongo. Icyado dukeneye n'uburezi bufite ireme uko mwabibonye. Hari abana dufite bahunze mu minsi ishize ariko batari babona uburyo bwo gusubira ku ishuri. Icya kabiri ni ubuvuzi. Batekereza ikindi cya nyuma ari uburyo bwo kongera inkunga muri rusange. Kuri izo mpungenge umushikiranganje Kayisire Marie Solange yamenyesheje ko bohumura kuko ikibazo bakizi. Nuko abana baje vuba ntabwo twashoboraga guhita tubashyira mu mashuri kuko ikibazo cya mbere nuko muri DRC biga mu Gifaransa, bisaba yuko babategura kugira ngo bazatangirane n'abandi umwaka w'amashuri utangiye. Turakomeza tubikore, abari nkamira baratangiye ariko n'abari hano bagomba gutangira bakiga ururimi buhoro ariko bakanentegra kugira ngo nibajya mu mashuri yabo bazabashe gukurikirana n'abandi. Hampande y'ivyo bibazo bijanye n'ukuntu izo mpunzi zibayeho mu buzima bwabo bwa misi yose, zisaba kandi amakungu kuzivugira no kuzifasha kugira zishobore gutaha mu gihugu cyazo zikareka kuguma zitwa abanyarwanda kubera inyungu za bamwe bamwe. Icyo tubwira imiryango mpuzamahanga ko leta tubiziranye kutwaka uburenganzira bwo kuba abakongomani ni ikibazo n'abana babo bazabyara batarashobora gukemura kubera ni iwacu tutabisabye, ni iwacu twarisabye kandi n'ubutaka bwacu babuze uburenganzira bwiyandikaho ko bubwabo. Ubutaka ni ubwacu bwigarirwa n'abatari bene bwo, rero ibyo bazakora byose ariko igihe kizagera isi yumva ikibazo cyayo dusubizwe ibyacu duhabwe imitungo yacu cyane cyane ubutaka nk'abarazimyazi n'abo twasizeho bapfa buri munsi. Userukira igihugu cya Sweden mu Rwanda yaramenyesheje ko ingorane ziri muri Kongo bazizi kandi ko bazikurikiranira hafi kugira ibibazo bihari bitorega umuti. We are also of course extremely concerned about the turajwe ishinga cyane n'ubugizi bwa nabi buri kuberabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ndi kumwe n'abagize umuryango w'ubumwe bwa Buraya twafunditse ko aya makuru tuyashikana mu biro byacu bikuru ejo haheze, twafunditse ko tubijana i Buruseli kugira ngo abantu bahabwe amakuru neza, ibi bitabandanya gutera intambwe bije imbere. Umushikiranganje Kayisire arizera ko urwo rugendo rw'abaserukira ibihugu byabo mu Rwanda ruzofasha ibitari bike. Amenyesha ko ari nabo basanzwe bakorana ku munsi ku munsi. Iyo abantu bumvise ibintu neza bakamenya ibibazo bihari bakora ku bisubizo. Ibisubizo twifuza nuko impunzi ziba mu gihugu zikomeza gufatwa neza, ukabaha ibyangombwa bikwiriye ikiremwa muntu. Ariko icya kabiri nuko mu bisubizo birambye habamo no gufasha guhunguka ababyifuza. Impunzi z'abanyekongo rero zimaze igihe kinini cyane zibyifuza ariko bitaragerwaho, ngo turizera yuko bari budufashe mu buvugizi kugira ngo nacyo kizagerweho. Igihugu cy'u Rwanda kirimo amakamba 5 y'impunzi abarizwamwo abantu 126,129 nk'uko ibiharuro biva mu bushikiranganje bujejwe ubutabazi buvyerekana. Ikambi ya Mahama nirimwo benshi bangana n'58,103 harimo abanyekongo barenga gato 19,000, abasigaye bakaba ari abarundi. Iyo kambi ya Mahama yubatswe mu mwaka wa 2015 yabayemwo ubwa mbere abarundi bari bahunze umutekano muke warangwa mu Burundi inyuma y'abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi kwegenekezo rya 13 kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015. Kugeza ubu
ubwo bushikiranganji mu byo bujejwe harimo impunzi bumenyesha ko abarundi 33,573 bamaze guhunguka kuva mu mwaka wa 2020. Umushikiranganji Kayisire Marie Solange akamenyesha ko bashimira leta y'u Burundi ukuntu ibandanya guhimiriza abahunze gutahuka. Desire Tungimana, Kigali. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka kiremwamuntu risikicara New York muri Amerika, Human Rights Watch rivuga ko risa amakenga ko urubanza rw'uwahoze yamushikiranganji wa mbere w'Uburundi rushobora kutaba umwidegemvyo w'abacamanza bigatuma arenganywa. Mu biganiro cihariye Clementine Domontoye, umushakashatsi w'iryo shirahamwe ku mugabane wa Afurika yaje ujya Amerika, ibiro vy'i Nairobi, yasiguye kimutuma kugira izo mpungenge. Les circonstances opaques de l'arrestation d'Alain Guillaume Bunyoni sont assez caractéristiques de la manière dont les affaires politiques sont souvent traitées au Burundi. On a remarqué ifatwa ry'igifungo rya Alain Guillaume Bunyoni ni igicapo cyo kumenya imanza za politiki ziburanishwa mu Burundi. Abategetsi bamaze iminsi myinshi batavuga hafungiwe, kandi twaronse amakuru ko umugore wiwe n'abana babo 4 bafungiwe mu rugo iminsi 5. Ku bwacu ubutungane ntibukwiye kuba igikoresho ca politike canke ukunyinyurana hagati y'abanyamugambwe ba CNDD-FDD. Ingingo yo kumukurikirana mu butungane bwirizwa kwisunga amatohoza yigenga kandi adahengamye. Criminelle complète et indépendante. Kugira ivyo bishoboke, Human Rights Watch ribona ko ubutungane bw'u Burundi bubwirizwa kwemera indorerezi mvamakungu zigenga. Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants. Dusaba ko haja indorerezi zigenga kandi umushinga ntaye Bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane, na cyane mu guhabwa umushingwamanza no kubonana n'umuryango wiwe. Kuvyerekeye indorerezi byokorwa mu buryo bwinshi. Abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi wagateka kazina muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka kazina muntu muri Afrika. Sur les droits des hommes et des peuples. General Bunyoni yarongoye ubushikiranganji bw'umutekano hagati y'ibihumbi 2007 n'ibihumbi 2011 n'ibihumbi 2020. Muri ico kiringo ca kabiri urwego rw'ipolisi wiketswe kuba rwarakoze amabi menshi ataragezwe imbere y'ubutungane. Clementine Domontoye nange kafise kuvyo igipolisi cagirizwa kandi byotegerejwe kuja mu vyaha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa ko yakoze. Human Rights Watch avait publié plusieurs rapports 2015, 2016 et les années qui ont suivi. Human Rights Watch yasohoye amaraporo menshi mu 2015, 2016 n'imyaka yakurikiye. Twatohoje ku vyaha bikomeye bihohotera kiremwa muntu. Twariboneye ubwicanyi, inyuruzwa, ukuboreza igufa abantu, ukubafatira ubusa ari benshi. Twarabonye abagize inzego z'umutekano bakubitisha abantu amabuye, amatafari, ubugi bw'inkoho canke ivyuma. Abenshi barurwaruka rwagizwa kuba mu mirwi irwanya leta. Groupe armé d'opposition. Ubwo iryo shirahamwe risabira General Bunyoni kuronswa ubutungane, ni nako risaba ko bahuye n'amabi y'igipolisi batunganirizwa. Pour le moment, il n'est pas clair si les charges amenées contre M. Bunyoni vont prendre en compte la période qu'il a passée en tant que ministre de la Sécurité publique. Kugeza ubu ntibizwi n'ivyo Bunyoni yagirizwa hazojamwo ivy'igihe yamushikiranganji w'umutekano. Muri Human Rights Watch dusaba ko habaho amatohoza yuzuye ku mabi yakozwe igihe Bunyoni yari mu mabanga, kugira umuntu wese yoba yarakoze amabi ico gihe ashengezwe. Coba kibaye ikimenyetso ko abategetsi bashaka kurangiza ukudahana ku vyaha vyabaye mu njyane z'ibihumbi 2015 n'imyaka yakurikiyeho. Pendant et suite à la crise de 2015. Kurubuga rwa Twitter kuri wa gatatu imfura ya Bunyoni ubu itari mu gihugu yanditse ivuga ko ifatwa rya se ataho ritandukaniye n'inyuruzwa kubera atamutahe wo kumuhagarika wigeze ushirwa habona. Yanerekanye agashavu afise kubona umuvyeyi wiwe wundi n'abavukanyi biwe 4 bamaze imisi bugaranywe batemerewe kuva mu nzu. Mbega gatera soni kuri abo bose bari nyuma y'ibi bintu. Niko Darlene Bunyoni yanditse mu ndimi z'igifaransa n'icongereza. Kuri wa gatatu kandi umutambukanyi wa Bunyoni yarumvirijwe mu butungane, akaba yaherekejwe n'umukuru mu rw'ICNDH w'agateka kazina muntu mu gihugu. Amasoko yacu mu butungane yari yavuze ko kuri uyu wa 4 General Bunyoni nawe yaje kurenguzwa imbere y'umushikizamanza Kizigenza wa Republika. Kugera igihe twateguriye inkuru, amesha makuru bagenzi bacu bari ku biro by'umushikizamanza mu Republika batubwiye ko batari
bamubone yamara umurwi w'igihugu ujejwe hagati y'akazina muntu wari wabemereye ko abamuherekeza bari biteguye mu nyuma mw'ijoro hafi isaha 2 amasoko yacu mu gisagara c'ubutunzi yatubwiye ko uwahoze yamushikanganje wa mbere yumviririjwe mu biro vy'iperereza n'umukobwa wiwe yasubiye ku rubuga rwa Twitter avuga ko agatera soni kubona se yumvirizwa mu kinyegero mw'igendereza bamwe mu bakurikiranya hagufi idosiye avuga ko bimwe mu vyari karabazwa birimwo ukuba yaranse kuja ku kirimba cagenewe abashikanganje wa mbere ugupangisha amazu yiwe ku bushikanganje bw'umutekano yahoze arongoye hamwe n'ubugari mukuru w'igihugu Agnes Manzicenge umuvugizi w'ibiro vy'umushikizamanza kizigenza wa Republika na Sena ntanyuzwa ku munsi wa mbere mu biganiro c'abavugizi b'inzego za leta yari yavuze ko Alengiyome Bunyoni akurikiranwa ku vyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi zaciye mu mategeko hisunzwe igitabo c'amategeko mpanavyaha c'u Burundi aramutse yagiriwe n'ibi vyaha General Bunyoni ashobora gufungwa kugera ku myaka 30 Eroje Burikaneza Ijwi rya Amerika